uvyumve ubimenye jewe nta mwana wanje nzoguha iwanyu murakenye ntiworonka ivyo umugaburira wamukoshiwe uyu ngo ni Alvera zana turabe nita gatoya kurikirana ndabisubiyemwo niyo yoba ari base bro urashiramo akantu k'ubumuntu ukaramukanya ukavuga ati ni gute umeze neza amakuru y'imyaka umwana wanje umeze gute professional ngo umwana wanje ndamukeneye kuko siwe underera tuyinshirira ngaho professional siko ariko yararishira amahera araha amahera ba promoter barapostinga izi screen nagiye mbona kuri Facebook yafuma yazana tukanyibiye izina ry'Imana nagiye mbona hariho aba promoter kuri Facebook bapostinze ama screen yizi message bataginga Alvera Muhimbare ngo amukoze w'Imana ngo twama twakubariye nta kibazo gushaka kuba umustare ni kimwe mugabo ushaka kuba umustare mu biki muri cinema mu muziki mu influencer mu journaliste mu bukinyi bw'umupira ushaka kuba umustare mu biki kuzuragiriza abantu babandi ngo wabateye amadata ariyo yo wagwana ladies gentlemen welcome to Anashare kabiri gatanu indwi wagwa ni code y'igihugu cyacu Burundi tuba twiberenga ego bayita kuri au Carrefour ego do Kidoferda Chef Vanessa ex Le Papillon Bar Chef Vanessa ahoze hitwa kuri Le Papillon Bar n'ahantu hari jardin nziza iyo tuba twicayemwo turiko turikorera ibiganiro cyane hari salle de reception imeze neza yamamanza mu gisagara ca Bujumbura amamariya mu gisagara ca Bujumbura cyose pe hari na jardin imeze neza ibaze ikibanza ushobora gukota jardin ukayikoreramwo urubanza ibaze man ukubakamo matante ukagira decor nziza ibaze bro ushaka ata amafaranga menshi ufise hari salle de reception urakwiye ku hari tunatumira cyane abana bari muri vacances cyangwa abavyeyi bagiye utsanzwanya abana babo hari balançoise zigiye sanzwanye z'ubwoko abana babo bakeneye kuryoherwa bari muri vacances ego kwe barakwiye kuhashika ushitse neza na neza mu Carama aho benshi bitwa ku kibase birafata ni kwibarabara rigabura Gatunguru na Carama ego mugabo ngaha ni kuri kote ya Gatunguru bro ego amakuru Ibana je nashima cyane Imana kuba duhe mu muko bazima ariko duhi kazi cyane abariko baradukurikirana nimba utaragira subscribe kuri Anashare 257 ndagusabe neza yuko wofuna kuri kigakengera nyene ucufata nagashare usharing abagenzi inshuti n'abagenzi bose uce wandika no muri commentaire dushimire cyane abari Saudiya Oman Canada Belgique France South Africa badukurikirana Kenya Uganda ibana hose Rwanda n'abari ngahi Bujumbura mu Burundi abagize isi aho muri hose ku isi mwigurira akantu kwere ego urase no musireka tuze tugende kubera ndabona no ngaha ego bitaguye guhara twigarukire cyane izi muri cinema ndazi neza yuko iyi niyo channel ya mbere kano kantu banakumva niyo channel ya mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi 100% ishigikira industry ego ako kantu bagasurinye tugaruke rero tugenda twinjirane na Alvera Muhimbare ego izi abantu bashobora kwibaza ngo Alvera Muhimbare nawe yagize ko ego mugabo Alvera Muhimbare vraiment today tuje kumuvugira ego cyane hari aba promoter be n'aba promoter bajya hari abantu sinzi kari no promoter ariko izi imbere yuko dutangura ibyo byose reka dutumire n'abantu kugenda kumushorera Centre Ville Alvera Collection Kwanda Izamba ego bagire bamushigikira cyane Alvera Muhimbare sana izi twigira muri umwandiko wacu uradusomera iyo post numuhungu araho uwo muhungu nta nuwenzi bro namubonye kunyene ku mbuga siko namubonye ne ku mbuga
hari abantu ngira sinzi boba baronka amahoro ego iyo bariko baracafuza abandi. Ku munsi wejo hari umuntu yandungikiye ama screen andungikira ama message y'uwo mujama ngo bandikiraniye ngo na Alvera Muhimbare. Imbere yuko nza kuvuga byose reka manze nsome zino message. Yaranditse uwo mujama nyene yaranditse yandika ati bite ni sawa umwana wanje ndamukeneye kuko si wewe underera ni jewe se umwana. Uyo ngo ni wa muhungu. Ngo Alvera Muhimbare ngo aca mwishura ati nabaye umugore wawe umunsi turyamana na yubu nta jambo ufise imbere yanje. Ivyo vy'umwana ntibikuraba jewe nzomurera wa muhimbiriwe. Uyo ngo ni Alvera Muhimbare ngo yishuye uwo muntu tutazi na twebwe. Uwo muntu tutazi. Wa muntu acareza aramwishura ati ivyo uvuga ko atagaciro ufise imbere yawe ushobora kuba uriko urabiterwa n'ubustar. Ariko wibuke ko ari jewe nakuriye studio indirimbo ya mbere ni ya kabiri ngo hama ndumuhimbiri. Yishuye Alvera ngo Muhimbare. Alvera ngo arahezera mwishura ati kuba warandihiye studio sindabihakana. None ushaka ndayagusubize ayo wandihiye indirimbo kuko jewe nta mahera mbuze ubu duhabwa n'aba diaspora. Ngo ni Alvera Muhimbare yarishuye ujya araheza aramusubira aramwandikira ati erega wewe umengura ikijuju none ivyo birasa n'umwana wanje kuri kirofa jewe ico nakubwiye coco nta mwana wanje nzoguha kuko jewe aho ngeze simvugana nabo muri 2018 kuko akahise kanje singombwa kagaruke. Ikindi naco Alvera hageze ubu ikintu cyose kuri we ni money. Yego iwanje no time to lose is money. Uvyumve ubimenye jewe nta mwana wanje nzoguha iwanyu murakenye ntiworonka ivyo umugaburira wamukoshiwe. Uyo ngo ni Alvera zana turabe niza gatowe. Ari abantu isi jewe hari abantu soma ko kantu kanyuma uru message guru text umujama ngo yaciye mwishura aka kanyuma message nini nimbuziko nakuvuma myanyeko ego kirundi ukanderera umwana basi bawibuka ko kunyubaha bawibuka kunyubaha kuko wewe wigira umuririmbyi ahimbaza Imana kandi uzi ico ukora ndagukunda urabizi ndinda ndakurihira studio ndinda ndakurihira studio ni jewe wibuke natanguye kugushira mu byo kuririmba bigeraho umvyarira ariko hageze kukumbwira ko nkeneye umwana wanje ucuntuka none ushaka ndabigenze gute uduriga kuvuga kuko hari umunsi uzovuga nabi usange uriko urihirira nabi. ari abantu izi dushake tureke ngaho izo message. Uyo ngo ni communication yahabaye ngo Alvera hagati ngo nujya wundi mujama. Ariko nagiye kurondera amakuru yimbitse nza gusanga umwana yamuka mu cankuzo
muri komine ariko Kinyinya n'uwo muntu ntanderagira buryo hari abantu rega izi hari abantu bengo ndaraba ingene conversation yatanguye ngo umwana wanje ndamukeneye kuko siwe underera ni jewe se w'umwana ibaze man bro ari wewe n'umuntu yisoneye wotangurana message gutyo nta no kuramukanya niki gituma izi ngene kukubarira yuko niki gituma nkene kukubarira yuko mu bisanzwe ego uyu muntu nimba yagize amabeze ego nikijuju nta bwenge afise nawe bro nta bwenge afise nimba ariko aradukurikirana ndabisubiyemo niyo yoba ari base bro urashiramo akantu k'ubumuntu ukaramukanya ukavuga ati ni gute umeze neza amakuru y'imyaka umwana wanje bimeze gute professional ngo umwana wanje ndamukeneye kuko siwe underera tuyinshirira ngaho professional siko ariko ntiza gatoyi ariko nagiye nza gusanga neza yuko ahantu ubona neza yuko bano bantu mengo nta rubwenge bifitiye baraho nyene abantu bazi Alvera nimero akoresha abantu bazi nimero ya Alvera akoresha na photo de profile iriko ya Alvera iriko mugende murabe neza yuko ujya muntu akeneye beze hani tari profile si zimwe ni kwa kundi bicarana n'abantu babahimva ivyo banyoye ego bakaca bagomba ngo mze ngo ducreate content ucreate content ku mukozi w'Imana wacu Alvera Muhimbare uzi neza yuko araho woduca bro iyi ni gasopo ku bantu ubona neza yuko baba bagomba gucafuza amazina y'abantu kanaka nagiye ndondeza n'amakuru cyane nza gusanga kano kajama reka nakiti kano kajama kuko je nta nuwenze nagiye ndamubona uko nyene bro nagiye ndamubona uko nyene izi guhitinga ariko uko suguhitinga oya hari abantu rega bazi ngo kugira uhitinge ni makukora ibintu bibi ngo ni makukora ibintu bibi ngo kugira uhitinge ngo ni maka ngo urondere gucafuza izina ryanaka izihiti zizodukozibara izihiti bro zizodukozibara izihiti ivyo bintu mwe mu bisoma bifatanye na bimwe tumaze imisi tuvuga vy'aba influencer bariko barafatwa ahantu rero izi ahantu rero ubona neza yuko nagiye ndondeza amakuru ya kano kajama nza gusanga neza yuko kano kajama kabizi site zo mu Kamenge nza kumva neza yuko ngo kararondeye hiti kuva kera ariko karabuze umuntu kayicishako ngo yiyumviye murangira umupfumu basi murangira umupfumu basi nagiye sanga ahantu ubona neza yuko industry yacu igwaye ngo kuva kera yararise n'amahera yararise n'amahera araha amahera ba promoter barapostinga izi screen nagiye mbona kuri Facebook yafuma yazana tukanyibiye izina ry'Imana nagiye mbona hariho aba promoter kuri Facebook bapostinze ama screen yizi message bataginga Alvera Muhimbare ngo amukoze w'Imana ngo twama twakubariye ngo uwo mwana ngo kuva 2018 ngo Alvera Muhimbare ngo kuva 2018 ngo arafise umwana ariko ngo nitugeze tubimenya bakandika bro bakandika ibintu siko ariko nanje ndahaze navuga ati Alvera Muhimbare arafise umwana yavyaye 2018 ati byagenze gute ariko kubera ko natwe kuri Anashia tubazanira amakuru yizewe ndaheze navuga ati reka jenge ne kurondeza amakuru nza gusanga neza yuko uyu mu brother baricaye ahantu n'abagenzi babo bategura ngo gupanga base yo konona izina rya Alvera Muhimbare acagira n'ama screen ngo barandikiraniye wewe Alvera Muhimbare mwandikiraniye hehe yuko nijya nimero ari yundi mugenzi wawe mwicarana musangira ibiyayura mutwe sinzi ko musangira izo nzoga wahinduye izina ucushira ko na profile ya Alvera Muhimbare ifu murondera basi nijya profile ijya WhatsApp akoresha arabana atari ubwenge bafise razima burya ikintu citwa amaraso amaraso araremereye bro amaraso araremereye ivyo ngomba kuvuga yuko nta muntu yogira umwana ngo vyiyoberanye ego uhere mu basineaste bose uhere mu baririmbyi kazi naho vyogenda gute turazi abafise abana turabazi naho vyogenda gute ivyo bintu rero uwo mwana
atobazwe na Monia Flore turazi ko afite umwana ibaze man kandi yaragerageje kubifuka atanamwe ebana yari ntitwigeze tumubona twayinda ntitwigeze tumubona twayinda mugabo turazi ko afite umwana ikintu nkundire abantu basiniasite b'abakobwa sha ninde muntu yotubesha ngo arafise umwana atamufise ninde ivyo bintu nibibaho nimba wo wa musore we wagombye gukinira hajya kineka ku mukozi w'Imana wacu Alvera Muhimbare ukumva neza yuko uwo mwononera izina ukumva neza yuko uwo mucafuza izina yiwe ngo Alvera Muhimbare ngo mwaravyaranye ngo twabyaranye ngo 2018 ngo Alvera Muhimbare ngo arafitiye umwana ngo twabyaranye 2018 ndaheza ndiyumvira ati bro je hari ibintu bintangaza none nko mujama koriki araririmba akora iki nyene kandi nta nuwenzi bro arakina cinema nta wenzi kandi nta nuwo nkene no kunamenya umuntu abakeneye kwica izina y'uwundi ibintu nk'ivyo none ubahuka gute kuvyandika atafishikina akora ibaze bro kora ikintu tukumenya ati uri umuririmbyi uri umusineaste uri umu influencer uri umumenyesha makuru ufise ikintu kigaragara mugabo no musura vyuka mukamenge mukageto kawe wica uryamyemwo ngo je nshaka kuba umustar nta kibazo gushaka kuba umustar ni kimwe mugabo ushaka kuba umustar mu biki muri cinema mu muziki mu influencer mu journaliste mu bukinyi bw'umupira ushaka kuba umustar mu biki kuzuragiriza abantu babandi ngo wabateye amadata ariyo ngo twaravyaranye ngo Alvera Muhimbare kandi atari ivyo ngo guhera ngo 2018 ubwo okay kuvyara nibwo bustar kuvyara nibwo bustar izo nizo content ubona neza yuko ari zo nyene zari gufata nagiye mbona neza yuko kubera ko izi hari ikintu ngira mvuge no kubafana abafana nagiye mbona neza yuko je baranunkiye link y'uwo muntu link y'uwo muntu aposting ivyo bintu siko ndaheza ndaja muri commentaire nza gusanga n'abafana bako bagiriza Alvera Muhimbare ngo twama twababwiye mwe abakozi b'Imana ariko mumve neza yuko kirazira gucafuza izina ry'umwana w'umuntu ngo nuko ngukeneye gutera imbere kura kazi gusa Imana yonyene zohezagira ihezagire ya Alvera Muhimbare ariko ndavuga kina cinema rimba iki my sister turakwemera cyane abo bantu sinzi yuko iyo babazaranye nimba ari bako bararota bicaye sinzi ko babahejeje kumwe ivyo banywa bakaca bumva neza yuko ngo borondera hit kwa ntaka ariko bumve neza yuko ya makuru atari ariko izi mu kurangiza ndakena neza yuko gutanga gasopo ku bantu baba promoters babanditse n'abamenyesha makuru ariko apana abamenyesha makuru bo ku maradi cyangwa bo ku TV online abantu babanditse yo kuri Facebook hari umuntu yitirira izina rya Mimi Hey amazimi sa posting akakana ko kwa kamwe kitwa Mimi Mriam gifanigeze ego kajya kana bro kwari kwa X-ray ibaze manu umuntu yiyitirira izina rya Mimi Mreye akaca yaduka agapostinga kajya kana ka Miriam ngo rest in peace abipostinga nk'incuro nka zitatu zikurikirana man winkuru ngo ibabaje ngo Miriam ngo yitavye Imana ngo Miriam ngo yapfuye bro aba promoters bacu kwanza sina aba promoters kuko aba promoters bemewe bazi ivyo barimwo bazi business ivyo bintu niboshobora kubipostinga niba abandi ubona neza yuko ngo muko murondera kuduza imbuga zanyu mbega imbuga zanyu muzoziduza ngo ari uko murinze kuvuga amakuru atari kuyuko mwifurije ibiki niki ni gute mushobora kuyitirira amazina y'abantu mubona yuko ngo bafise amazina akaca mu posting ibintu bitanabaho hari abantu izi gushikino sana agiye mboneza yuko baguma bagiriza Mimi Hey ngo Mimi ngo ni gute wa postinze ngo ibintu bya Miriam Mimi Hey page yiwa koresha irazwi ya ego kweri page yiwa koresha irazwi iki gituma neza yuko abafana bacu barakwiye gutahura bino bintu jewe nimba MC Gundo Sahara ama page menshi kuri Facebook siko yiwanje irazwi yiwanje murabona ama video murabona ama live mba niko ndakora siko bitandukanye n'umuntu yonyitirira ariko uramusaba ati niki gituma rega abantu bacu b'abafana bamabibwe jewe kibaza neza yuko ngo MC Gundo ngo ndikunda kwandikira sana ngo ndikunda kwandikira ngo ndikunda gusaba ngo 1 million ngurumva ngo tuje mu rukundo kandi atari nawe nkaya Madesa boy nkaya Madesa boy ni hirya nyene yaba easy siko iki gituma ndiko nakubana neza yuko abantu benshi bagumye bagagarukana cyane Mimi Hey baguma bavuga ati ngo Miriam ngo yapfuye ngo ni Mimi ya postinze ariko simbuga zabo bro sivyo Kamimi Hey kameze neza kariko karakina mu cinema imeze neza no musunyire katanguye na vacances
yego kweri kibereye vacances ku ishuri byagenze neza umbe neza yubwo tubabwo tunakifurije ni vacances nziza ya yego abakinyi bose b'abasineaste bagiye muri usanga bagiye butandukanye haraka gift ndababikiye tubabikiye kuri Anashe ariko iyo gift nimuze muyifate nabi bro dushimira abadukurikiranye ciao ciao asante sana Yarikira da